Ubukene buribonekeza muganga harongoye intara y'ubuvuzi ya Kirundo Samuel Kwizera havuga ko iyo ntara ifise ibitaro bibiri vyonyene vy'uburere bimwe vyose bikagira abaganga bane harimo umuyobozi mu gihe ibitaro vy'akarere vyotegerejwe kugira abaganga 13 nayo ko intara zose zoserukirwa mu gisata c'ubuvuzi ngo ubuyobozi bw'indero muri iyo ntara umuyobozi nako w'indero muri iyo ntara asaba ko boraba abana baciye ubwenge gusumba abandi. Abraham Safari. Kubera ubukene bw'abaganga intara y'ubuvuzi ya Kirundo ifise butuma abarwayi batakirwa neza kandi no kuvugwa ntibavugwe neza ku mwanya nkuko bivugwa n'abarwayi twasanze ku bitaro bikuru vya Kirundo. Usanga hari abantu benshi cyane bava mu ngeri nyinshi kugira ngo ushikirwe kubanza gukurikirana bamwe ba mbere twosaba ko niba babona ko nkumbure abaganga ari bake ko nkumbure bosaba mu buyobozi bakongereza abaganga bo gukurikirana umuntu. Ika nkeje je nashitse ngaha saa moya z'ijoro umwana yarose umuti saa 4:20. Muganga Serge Ndiho kubwayo arongoye ibitaro bikuru vya Kirundo ngo bavura abantu barenga ibihumbi 800 bava mu makomine 5 badashika n'abaganga 5. Twakira abantu ibihumbi 822 n'amajana turose babiri zibari imana baja muri consultation kuvuga handi mu y'amaturu bikorwa vya misi yose usanga bari mu bitaro dutegerezwa kuraba umwe wese ingorana afise. Muganga Samuel Kwizera arongoye intara y'ubuvuzi ya Kirundo ati ibitaro vy'akarere vyategerezwa kuronka n'amaburiburi abaganga 13 nk'ibitaro vy'akarere kubuvuzi ico bita hôpital do district yateza ko bifise abaganga 13 kuri hôpital Kirundo bifise abaganga 4 mu karere kubuvuzi ka Mukenke ku bitaro vya Mukenke naho hari abaganga batarenga 4 harimwo na directeur. Nayo kukijanye nuko intara zose zoserukirwa mu gisata c'ubuvuzi ati ico gisata n'umuhamagaro kuko ubuzima babamwe bariko bariga buragoye cyane. Gisata ca medicine ari umuhamagaro ubuzima ubamwo uri kuriga n'ubuzima bugoye cyane ariko kandi ngo hari n'umushahara muto utuma benshi badahurumbira ico gisata. Nayo ku kibazo kijanye n'ingene abanyeshure bahejeje amashure yisumbuye bitabira ico gisata umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo Mukaprona Leocadia ngo abanyeshuri ntibitabira ku rugero rwiza ico gisata baraca gukora ibibazo nk'abandi mugabo usanga batashikiriwe. Kukijanye nuko intara zose zoserukirwa muri ico gisata uwo muyobozi ati nubwo intara yari yose yoserukirwa birakenewe yuko haboneka ingingo zituma ico gisata kijamwo abanyeshure by'ukuri baciye ubwenge mu ntara. Tubamenyeshe ko umunyeshure umwe wenyene ari we yashoboye kuja muri ico gisata c'ubuganga mu ntara yose ya Kirundo mu mwaka w'ishure uheze mu Kirundo. Abraham Safari ku bw'urunani rw'amaradiyo. Abraham Safari urakenuye no mu ntara ya Karusi ubwo bukene buribonekeza muganga rongo y'intara y'ubuvuzi aremeza ko hari ubukene budasanzwe bw'abaganga. Muganga Nzisabira Leonidas amenyesha ko hari bitaro vy'akarere ka Buhiga vyonyene ku burere bw'ubuvuzi bushika bubiri. Ivyo bitaro navyo bikaba bifise abaganga ba leta babiri gusa muri bo mbere hakaba harimwo n'umuyobozi. Eka no mu ntara ya Makamba abanyagihugu baridoga ko bataronka abavuzi ko bavyifuza. Urongoye intara y'ubuvuzi muri iyo ntara yizeye ko kurungika abanyeshuri kunonosora ivy'ubuvuzi muri kaminuza hisunzwe intara bishobora kugabanya ubwo bukene bw'abaganga. Yemeza ko abenshi mu baganga bakorera muri iyo ntara arabavuka muri iyo ntara nyene. Idonido na Vincent Nkurunziza Imakamba. Ubwo bukene bw'abakozi mu gisata c'amagara y'abantu bwibonekeza hafi mu ntara y'Amakamba yose wereye kubaforoma gushika ku baganga. Mwe mu banyagihugu ati uravye abo duhurira ku mavuriro n'ico umwe wese abakeneye ugacuraba igiti c'abaforoma keba kihari na urabona ko tudaheza tukoroherwa. Hari igihe nk'ubugenda uri nk'umugwayi ugiye ku bitaro ugasanga ari nk'abaganga 3 ugasanga nawe ugiye kuvuza umwana ugasanga ari ugiye gupimisha imbanyi ugasanga hariho abagiye kuri vaccine y'abana. N'ico gihe rero hari guca usanga biko bikora nk'umuganga ubwe canke abaganga babiri
urumva yuko abenegihugu tutoroherwa. Ubundi ati naho ushaka ku bitaro bikuru vya Makamba usanga atabaganga bakwiye bahari rimwe na rimwe bakabanza kuvanwa mu gisagara ca Bujumbura canke mu zindi ntara ngo bishobora gutuma amagara y'abo bagwayi asinzikarira. Ngo bukene bw'abaganga mu ntara ya Makamba buremezwa na muganga Hazio Gerard arongoye intara y'ubuvuzi ya Makamba. Aha aravuga abaganga intara ya Makamba ifise n'abategerejwe kuba bahari uravye igitigiri c'abanyagihugu bari muri iyo ntara. Nagonda kumenyesha nk'ubu tuvugana ku bitaro bikuru by'akarere k'ubuvuzi ka Makamba gifise abaganga 9 aha twase mu muyobozi wavyo. Ibitaro bikuru by'akarere k'ubuvuzi ka Nyanzarake bifise abaganga 3 twase mu muyobozi wavyo. No kuvuga turi mu bibazo. Aho rero twavuga duti ntibakwiye na buhoro kuko nagomba kwibutse amategeko mpuzamakungu igisata kijije kucungira amagara abantu ku isi OMS kivuga yuko hateza kuba umuganga umwe ku bantu 10,000. No kuvuga yuko dufatiye kuri ibiharuro vya OMS intara y'ubuvuzi ya Makamba yateza kuba ifise n'imiburiburi abaganga 71. Uyo arongoye intara y'ubuvuzi ya Makamba arashima ingingo ya leta yo kurungika abanyeshuri mu gisata c'ubuganga mu makaminuza intara zose zibanje guserukirwa uko bizotuma abavyize bagwira. Uwo arongoye intara y'ubuvuzi ya Makamba ati muri no myaka 3 dufise abanyeshuri 19 gusa mu makaminuza yose y'u Burundi, muri abo 10 bari muri kaminuza y'u Burundi, 7 bari muri kaminuza y'Ingozi, 2 nabo bari muri kaminuza yitiriwe umwizero wa Afrika. Muganga Hazio Gerard arongoye intara y'ubuvuzi ya Makamba akemeza ko abaganga bariko barakora muri iyo ntara abenshi bavuka muri yo, akizera adakekeranya ko niyo bagwira abakozi muri ico gisata bazoheza bakaboneka. Imakamba Vincent Nkurunziza kubw'urunani rw'amaradiyo. Vincent Nkurunziza urakenuye. Bamwe banyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubuvuzi bamenyesha ko hoba gukurikirana neza ingene iyo ngingo izoshigwa mu ngiro na rijya hari gisata c'ubuvuzi gihambaye mu gukurikirana amagara y'abanyagihugu. Mukanya mwumva icaba n'abandi bashikirije kuri ubwo bukene bw'abaganga. Urunani rw'amaradiyo mu Burundi. Duhere kuco imigambwe ibivuga ko igisata c'ubuvuzi kiragoye kandi kirazimvye vyemezwa na Zenoni Mubona harongoye umugambwe Parena havuga ko kwisunga intara ataco vyohindura. Uwo munyapolitika gasaba nyabona kongereza uburyo abanyeshuri bigamwo kugira bamare amashure bitagoranye. Kurikira Zenoni Mubona. Gukoresha ibibazo abinjira mu gisata c'ubuvuzi muri kaminuza birakenewe cyane. Rero bakwiye no gukoresha ibibazo mu bisata byose byo muri kaminuza kuko ubu biragaragara yuko hari abanyeshuri badashoboye gukurikira inyigisho za kaminuza kuko badafise ubumenyi bukwiye mu ndimi zikoreshwa muri kaminuza. Ariko kurondera kwinjiza intara zose atari ukuraba ababikwiye gusunza abandi n'amacakubiri azoba yigendera. Turavye ingene amashuri y'akarorero akwiye mu gihugu abatari bake biga mu buryo bungana kandi naho ubwo buba butangana umuntu yohindura ubwo buryo akaba ari bwo bungana gusumba. Igisata c'ubuvuzi kiragoye kandi kirazimvye, nico gituma boreka abafise amahirwe yo kukimara akaba ari bo bajayo. Ahubwo twosaba leta ko yokongereza uburyo abanyeshuri bigamwo muri kaminuza kugira ngo bashobore kumara amashuri atangorane. Uburyo bakoresha ubu burateye ubwoba ko havamwo ubumenyi burenze, sivyo kwizera cyane. Zenoni Mubona harongoye umugambwe Parena no mu mugambwe Radebo barashima iyo ngingo kuko hizo amahirwe ngana abanyeshuri bifuza kwinjira mu gisata c'ubuvuzi. Jean Dodier Mutabaza arongoye umugambwe Radebo havuga ko hakwiye kuzocashirwaho izindi ngingo merekeza. Imwe muri zo nuko abanyeshuri baronza amahirwe yo kwinjira muri ico gisata bivanye no gufatira ku ntara bo kwiyemeza ko barangije ivyigwa bazoca baja gukorera mu ntara bavukamwo. Kurikira Jean Dodier Mutabazi. Kugira ngo bazohe amahirwe angana abana bibujumbura kumwe n'abana baza bavuye handi mu zindi ntara bakaza kwiga ngaha ibujumbura. Mu gihe rero bavuze yuko ari kuraba yuko intara zose zoserukirwa, hari ibintu tutategerezwa kwibagira, nuko abarundi bose bakeneye kuvugwa. Twe tubona yuko iyo ngingo ni nziza mugabo itegeza kugira izindi ngingo mperekeza kugira ngo
abagwayi bose bari mu ntara zose bashobore kuronka abaganga mugabo n'abana incabwenge baba bafise abavyeyi bashizemwo inguvu nyinshi kugira ngo bashobore kwisununura mu bumenyi kugira ngo nabo ntibahagarikwe muri iryo terambere ryabo ryo kwiga. Inyuma y'ivyo bintu vy'amakota hategeza kuba ikintu bita kwiyemeza yuko uwo munyeshuri azoba yinjiye muri faculté de médecine yaciye mu muryango yiyo aturuka yuko yosinye ikintu bita acte d'engagement akiyemeza yuko niyaheza amashuri azotegerezwa kuza iyo aturuka. Kiri naco birakenewe yuko abana acte d'engagement yuko umuntu anonosoye mu buhinga bwo kuvura ataca yirukanka mu Bufaransa mu Bubirigi canke mu kindi gihugu yumvise imishahara kandi ari Uburundi buzoba bwamwigishije yopfuma hakora nk'imyaka ya 10-15 yaranonosoye imbere yuko yirondera ahandi. Mugabo nikire naco twama tuko turavuga no gusubiramwo imishahara y'abantu bari muri ico gisata c'ubuvuzi. Ico twe dusaba abavyeyi kujya ko abavyeyi Bujumbura bashira inguvu mu vyerekeye indero y'abana. Umwana yofuma shomera mugabo yarize amashuri agaheza akanonosora ari incabwenge. Jean de Dieu Mutabazi harongoye umugambwe Radebu kubwa Tatien Sibomana munyapolitike kwisunga intara mu kurungika abanyeshure mu gisata c'ubuvuzi bishobora gusubiza inyuma indero mu Burundi akabona ko bishobora kugira ingaruka mbi ku gisata ubwaco no ku magara y'abantu. Tatien Sibomana agasaba ko ho bihiganwa rishimikiye ku kibazo. Ukuja kwiga mu gisata c'amagara y'abantu muri kaminuza ntivyo kwisunze ivyo umunyeshuri ava ariko amanota meza agafatirwa ko nkuko vyama. Francis Rohera arongoye umugambwe FPI neza asigura ko ari kubera igisata c'ubuvuzi kidasanzwe kirengeye ivyo guserukirwa ku ntara. Ivyo ngo birabonekera kuko ngene hari abategetsi baja kurondera abaganga hanze y'igihugu kubera ko babona ko bashoboye gusumba kurikira Francis Rohera. Muri iki gihugu harabaye ingorane zitandukanye aho abantu bagiye barapfa ubutegetsi mu kwibaza ko yo binyishirama bakibaza yuko abantu boja mu nzego bivuye naho bava yo bavuka canke imigwi barimwo. Mugabe iyo bitanguye kuja aho bifatirwa cane ku magara y'abantu abantu baja kuvyiguzi yuko biba bikeneye ubwira bwinshi n'ubwenge budasanzwe nibaza ko biba bigoye. Mbega abo bantu bafata izo ngingo ejo nibagwara bazokwemera kuvurwa n'umuganga yagiyemwo kubera aho yavukiye atarafise ubumenyi buhagije. Nibaza ko uko ndavyakira bidashobora kuba vyiza na gatoya. Nibaza ko bari bakwiye kwiyumvira ubwa mbere twese turabarundi iki gihugu waja mu bumanuko canke mu buseruko canke mu buraruko uri umurundi ugumura umurundi twategerezwa kuba turiko turarengera ivyo bintu byo kuvuga ngo nakava ngaha iyo afise ica tumariye ica ashoboye tukamwakiriza yompi gusumba kwibaza hava. Rero nibaza ko igisata c'ubuvuzi kidasanzwe abantu bo bakira baravye ubwenge bafise ubumenyi bafise kugira ngo bashobore gutora inyishu z'amagara y'abantu. Ntibaba bava mu ntara zose bazobashiramo mugabo byoza gute ngo bashiremwo uri munsi uwo bafise amanota 56 60 bari bakeneye ba 70 abita ko badistenze muri ico gisata. Nibaza rero yuko twa turiko turakwegera ko ibintu n'ivyo nogira ntibiriko bitujana hasi ntituriko turarondera ico bita excellence kumva ko abantu babishoboye cyane babikora. Nagifatiye ko neza ndiko ndabivuga mbega wewe uri umurongozi uri umutegetsi nk'umushikiranganje mukuru w'igihugu woneze guri kuravugwa n'umuntu bakweze adafise amanota meza ngo nukugira banganye mu zindi ntara. Tuzi nuko niyo bari ngaha bamwe mu bategetsi baja kwivuza mu mahanga bagenda kubera iki kuko bibaza ko basangayo baganga bagaciro bagasangayo n'ibikoresho bimeze neza. Francis Rohero harongoye umugambwe FPI ineza mu mugwi w'amahujeje indero mu nama nshingamateka bemeza ko ingingo yafashwe n'inama nshikiranganje igikurikira itegeko ryari ryatowe mu mwaka w'2020. Felix Mpozeriniga harongoye uwo mugwi yizera ariko ko hazoba izindi ngingo mperekeza tumutege abiri. Iyo ngingo ni ingingo ya leta rero leta iraheza nimenya ingene itunganya ibisata bigize igihugu. Rero nko mu bushikiranganje bw'indero bafise abahinga bakwiye bamaze kubona ati gisata cyane kiriya twifuza ko cyo tunganwa gutya twebwe turaba yuko gusa bikurikije amategeko toza twabahaye nkuko no bibutsa rero yuko mu 2020 hari ibwirizwa twatoye ritunganywa bushasha
igisata kijanye n'inyigisho za kaminuza rero nibaza yuko iyo ngingo ije mu ntumbero yo gushyira mu ngiro iryo bwirizwa twatoye hanyuma rero uruhara rw'umushinga amateka ni ukuraba yuko amategeko amperekeza bashizeho yisunga iryo bwirizwa kandi bikisunga ineza y'abanyagihugu mu bisanzwe uko ishyirwa mu ngiro ry'amabwiriza tuba twatoye ibisata bigeje kuyashyira mu ngiro ntibibanza kuza kutubaza kuko igikorwa cyacu kiratomoye hari ubwa mbere gutora amabwirizwa hanyuma ubwa kabiri kuraba ko leta yashyira mu ngiro neza ni ukuvuga icyo bita mu gifaransa controle de l'action gouvernementale rero iryo tegeko bamaze barishizeho twebwe ni ukuraba gusa ko rihuye n'ibwirizwa rihari hanyuma nta kindi dukora dusanze bihuye na marame dusanze hari akanenge cyangwa kandi turahamagara umushyiranganje agaheza akaza kudusigurira neza kugira ngo atomore intumbere y'iryo tegeko mperekeza aba yashizeho mugabo nkaba nizera yuko mu bushyiranganje mw'indero harimo abahinga babinonosoye babanje kuvyiga kugira ngo barabe batunganirize abarundi bose muri bimwe mu bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko amakaminuza araba ubushobozi bw'abanyeshuri kugira ngo baje mu gisata c'ubuvuzi mugenzi wacu Linda Bushasha dushikana mu gihugu ca Tanzania na Kenya. Mu gihugu ca Tanzania amakaminuza y'igihugu afise igisata c'ubuganga ni kaminuza iri Dar es Salaam iri Dodoma hamwe n'iri Muhimbiri. Emmanuel Basili umwe mu banyeshure biga iby'ubuganga muri kaminuza y'Imuhimbiri muri Tanzania avuga ko kugira ngo ushobore kwiga ico gisata c'ubuganga muri izo kaminuza za leta bisaba kuba ufise amanota bafatiye ko ndetse warize mu by'ubuhinga scientifique mu mashure yisumbuye. Icambere bafatirako kugira ngo umunyeshuri yige gisata c'ubuhinga bita medicine muri kaminuza nukuba yaramenye nukuvuga muri kaminuza za leta umunyeshuri yategerezwa kuba yaramenye ku rugero rwa D3 aho ni ku munyeshuri asanzwe ari mu gihugu ariko kubera ubukene bw'ibibanza muri ico gisata bwireranije n'ibindi bisata by'ubuhinga ivyo ntibo bifatirako cane ni naco gituma hatorwa abanyeshuri baba bamenye ku rugero rwo hejuru rubemerera kuja muri ico gisata c'ubuvuzi aho rero ufise urugero rwa D ya gatatu ari mu bashobora kwiga ariko aho bigoreye ni kubera habanza gutegurwa ikibazo co gutora abanyeshuri barushije abandi kutokana na competition inaweza kuwa ngumu kupata. Basili Emmanuel amenyesha kandi ko izo kaminuza za leta zakira n'abanyamahanga bakwije ibisabwa. Vyo vya Tanzania vinatoa nafasi kwa amashuri ya kaminuza muri Tanzania aratanga uburenganzira bwo kwiga ku banyeshuri baba bava mu gihugu ico cose nta gihugu na kimwe kitarekuriwe kurungika abanyeshuri muri izo kaminuza. Tuvuge nk'ubu harabaje baturuka muri Sudani muri Kenya mu Burundi n'ahandi abo bose bakaba bakwije ibisabwa n'amategeko mwako hapa kwa mtu ambaye amekizi vigezo vya wanafunzi wa nje. Mu gihugu ca Kenya naho imwe mu makaminuza ihurumbirwa cyane mu gisata c'ubuganga ni kaminuza ya leta iri Nairobi ku mugwa mukuru University of Nairobi bakira abanyeshure bo mu bwoko bubiri abiga ku buryo bwa leta ndetse n'abirihira kugira ngo biyandikishe uca ku rubuga rw'iyo kaminuza ibisabwa nuko bufise amanota bafatiye ko kubize muri Kenya mu gisata c'ubuhinga scientifique mu rurimi rw'igifaransa ndetse n'urupapuro rw'umutsindo diplôme d'état aho ababa biyandikishije bose baraheza bagakora ikibazo kugira ngo batoremwo abo bakira narijya ngo ibibanza usanga ari bike ugereranije n'ababa bariyandikishije kubize mu bindi bihugu bisabwa gushirisha impamyabushobozi yawe ku rugero rumwe n'abize muri ico gihugu ivyo navyo bigakorerwa mu kigo kibijejwe muri ico gihugu ca Kenya nyene kubavuye mu bindi bihugu bakaba bakira abamaze guheza igice ca mbere ca kaminuza bipfuza kunonosora ico ivyo bihugu bihurije ko nuko byose bifatira cane cane kuco abashaka kwiga ivy'ubuganga bize mu mashure yisumbuye ndetse n'amanota baronse mw'ishure. Linda Bushasha tugushimire gushiramwo ukwisunga intara mu bisabwa kugira umunyeshure yige mu gisata c'ubuganga ngo ntivyoshigwa imbere ni umwihwezo w'umuhinga mu bijanye no gutunganya inyigisho Dr Pierre Claver Kantabaze
uwo muhinga asigura ko kuvyisunga bifise ingaruka nyinshi harimwo ukuyoberwa ku bwinshi uguhomba uburyo hamwe no kudebukirwa kw'abanyeshure. Pierre Claver Kantabaze yibutsa ko inyigisho zitunganywa ku rwego rw'igihugu atari ku rwego rw'intara. Tumukurikire. Igituma ico kwa b'intara kidafashe cyane gose ku bwanje kuko l'éducation est nationale. Akantu ka nationale gasigura vyinshi cyane gose. Uvyindero rero education. Umunyeshuri arekurirwa kwiga mu mashuri yose y'u Burundi ari umurundi mbere atogeje arekurirwa gukora mu kazi mu ntara zose z'u Burundi aho kazi kari ariga. Rero ndashobora kuba mvuka Igitega nkiga Ingozi nkiga mu Ruyigi. Urumva rero byatandukanye cyane gose. Murumva rero yuko gufatira umfashije ku ntara ntibifashe. Hanyuma umwigisha ariko arigisha ntaraba umunyeshuri uri nguva hehe wigisha umunyeshuri usanze mu ishuri. Umuganga ariko aravura uje mu ntara muganga nakubaza nguva hehe. Hari inkurikizi none zihari mu gihe ivyo kwimuka bafatiye ku manota n'ivyo vy'intara bishobora kugira mu gihe babifatiye ko bigakorerwa. Inkubizi ya mbere ishobora kuba nuko mu myaka ya mbere yo mu gisata c'ubuvuzi hashobora kuyoberwa abanyeshuri benshi gose, hagashobora ku abanyeshuri benshi basoma imyaka, hakaba n'abanyeshuri bashobora guhita ico gisata. Iya kabiri abantu benshi batazi n'uburyo hajya gutwara umunyeshuri asubiye mu mwaka. Abantu benshi bakibaza bitwara uburyo bwinshi umunyeshuri asubiye mu mwaka, uburyo amwigisha amafaranga leta ihemba abakozi no gutwara ikibanza umuntu yari kumenya aho bantu. Inkurikizi ya kabiri nuko umunyeshuri abona ko yarenganijwe yafise amanota yo kwinjira muri ico gisata, hakaza umunyeshuri afise amanota munsi yiwe. Uwo munyeshuri arashobora gufika inkoko hanyuma ugasanga n'ibitagiyemo ntacize n'amashuri yarahivye ko yabona yuko yarenganijwe. Kandi tuzi yuko twishuri twaba yuko ishuri ahantu hari ubutungane ntangere. Ikindi nuko rero naho yoza medicine dushobora kuronka abaganga badafise ubumenyi, ugasanga rero abaganga bacu rero bari nyuma, ugasanga bagiye kwiga no hanze kandi kuyiye byatwaze misikre barayobewe. Uwo muhinga habona kandi ko leta yo kongereza inguvu mu bice babona ko haragahaze kugira ngo habukungana mu bijanye n'abanyeshuri baja mu gisata c'ubuvuzi. Dr Pierre Claver Kantabaze habona kandi kicofasha gusumba aruko leta yo huturusho abanyeshuri bamwe ifatiye ku ngorane bafise. Kubwiwe amanota ntiyongana bivanye n'imigwi y'amashuri abanyeshuri bizemwo n'ubunyene kurikira Dr Pierre Claver Kantabaze. Kibaza ko leta ibona yuko hari amashuri aramura abanyeshuri batashobora kumenya ico kibazo. Rero ubwa mbere bogira iki? Ubwa mbere ni uko boraba ko inyigisho mu mashure zitunganije kumwe. Amashuri afise abigisha bamwe, afise abigisha babinonosoye. Amashuri aranganya ibitabo, amashuri aranganya igitigiri mu mashuri. Naro ututunenge utangura bagakosora aya mashuri menga takwije ivyangombwa vyiza kugira ngo abanyeshuri bige igatangura gukosoreraho. Ubwa kabiri leta ibona yuko hariho akabuze mu mashuri kubera imvo iyi n'iyi. Birashoboka yuko bavuga bati mu bakoze ikibazo nk'abavuye mu mashuri amwe y'akarorero ati turafatiye ku 70%. Abize abanyeshuri bize mu mashuri de lycée public ati turafatiye ku 68%. Atabize mu makoleje ya commune turafatiye ku 65%. Kuko abanyeshuri babize nabi ariko yagize akigoro aronka aya manota. Nico bita rero la discrimination positive. Ubishize ko niho uriko bagira equité, nta numwe uburenganije kandi bacishaka cyo yuko atari ubwandu biba ngaha mu Burundi byarabaye. Concours national kiba kera yatogwa kenshi n'abahungu. Leta rero yarongera nk'amanota 2, 3 abigeme kugira ngo ibahe indege nabo bashobore kuja mu mashuri yisumbuye bahe akarorero abandi. Mu bihugu byo kwisi nzima n'iki gisata kidasanzwe kuko ubuzima bw'umuntu nikatihabwa. Rero dushaka yuko ejo turonka abaganga babikwiye kugendayo abanyeshuri bafise ubumenyi. Rero iyo konkuru niyo yari ikwiye cyane gose. Dr Pierre Claver Kantabaze n'umuhinga mu byo gutunganya inyigisho.
igisata c'ubuvuzi ni igisata kidategerezwa gufatwa minenegwe, ni igisata kituraba twese, ni igisata kiraba amagara y'umuntu, kandi amagara y'umuntu n'amazi aseseka ntibayore. Kuri iyi ngingo rero yoba yarafashwe yuko abiga ico gisata bo kwiga bivanye n'intara bavamwo, iki kintu tukirabe neza, mbega dufise ihangira ryahe? Iki kintu kimaze kujamwo vya bintu vy'igipfungupfungu vyo muri politike, abarundi tuzohona atakabuza. Iki gisata categerezwa kujamwo abantu babishoboye, apana kuvuga ngo twaravye ku ntara. None ko hariho intara usanga yamenyemwe abanyeshure benshi kandi baciye ubwenge, iyindi nayo ugasanga abanyeshure bayobewe kubera ifise abanyeshure bafise ubwenge bubayabaye. None nimwiyumvira abantu bafise ubwenge bubayabaye canke hatabwo bafise. Bon, reka mvuga uko. Mwiyumvire baciye baja kwiga medicine, babandi bari bafise ubwenge, bamwe bari babishoboye, bagaca bicara. Motive ngo nuko baravye ku ntara. Abo bantu batabishoboye bace baja kuvura abanyagihugu, hanyuma habe skandale. Ibi bintu murabona yuko hagiyemwo za kota ziyarusha, hamwe bashira mu gisota. Ibi bintu rero n'amakosa, iyi ngingo boyisubiramwo kuko vyo hava bidushikana ahantu habi cane. Wohava usanga abantu b'incabwenge bakumiriwe ngo kubera bava mu ntara kanaka, ugaca usanga igisata c'ubuvuzi kigiyemwo abantu batabishoboye. Ingaruka mbi zica zihaba nazo murumva yuko amagara y'abantu atakuntu na kumwe yo kwifata neza. Aha ni hamwe tuzoca dusanga incabwenge zose zaravuye mu gihugu, kuko abo bantu bari bakeneye kwiga medicine bataronse uburenganzira bwo kuyiga kubera bava mu ntara kanaka, bazoca baja kuvyiga mu bindi bihugu, hanyuma ntibagaruke no kugaruka. Urumva yuko batazoba bakenewe mu ntara yabo, kumbure bazoba badakenewe, bace baja kuvura mu bindi bihugu. Dusange mu gihugu c'u Burundi hasigaye hari abantu badashoboye kuvura. Ugende mu bitaro baguha imiti itariyo, bagucumita urushinge ucuhagarama. Ibi bintu bibandanije tuzohava dusanga turiko turisamburira ko igihugu twebwe nyene. Ariko iyi ngingo vy'ukuri nisubire yigwe. Ibintu vyo gutora abaganga ku ntara canke gutora abaganga ngo nuko bari mu migambwe canke bisunze ibi na biriya ivy'amoko n'ibindi, ivyo mu gisata c'ubuganga ntibikenewe na gatoya. Eka mbere no mu bindi bisata ntibikenewe. Mbega mweho iyi ngingo muyumva gutega abantu b'Imana? Reka rero twibandaniriza urugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.